ukuntu mba numva meze ngumva ni gusa sinambaye mu ncamake impuzu ziranje na kubera uburive n'imisonga afise. Ndabaramukije mwese. Iyi video niyo umuntu wese uzi yuko afise ijwi rishobora kugera kure. Ndinginze mwebwe Burundi on the map, Burundi famous, best of Ozi n'abandi bose bashobora kugeza ubu butabaza ahantu hagiye hatandukanye. Ni umwana w'umukobwa bamwita Vanessa Kwizera, afise ingwara ya kanseri yo magufa, akeneye ubufashwa bwa wewe. Bamusavye $25,000 mu marundi ni miliyoni 150. Rero ayo mahera yose arakenewe kugira ngo bamufashe. Aho ushobora kumufasha nimero ya Rimikashi nizi ziri ngaha hasi. Konte ya Bankob nayo nyene iri ngaha hasi. Link ya GoFundMe nayo nyene iri muri bio yanjye. Wewe urakenewe kugira ngo umufashe. Urashobora kuvuga ngo simfise icyo no mufashisha. Oya, partage iyi video igera hashoboka aba diaspora. Abantu bose bazi yuko bashobora kudufasha. Hariho n'aba boss ngaho iwacu bodufasha. Turakeneye kugira ngo mufashe uyu mwana n'umujene n'ugwaruka, arakeneye kubaho ubuzima nk'ubu bw'iwacu tubayeho, arakeneye kumva yuko yofashwa n'abandi kandi mwama mubikora. Nukuri ndizeye neza ko mugiye kubikora. Mumufashe ibishoboka byose, please, I beg you. Murakoze bane baheza gida. ukuntu mba numva meze ngumva ni gusa sinambaye mu ncamake impuzu ziranje na kubera uburive n'imisonga afise. Ndabaramukije mwese. Iyi video niyo umuntu wese uzi yuko afise ijwi rishobora kugera kure. Ndinginze mwebwe Burundi on the map, Burundi famous, best of Ozi n'abandi bose bashobora kugeza ubu butabaza ahantu hagiye hatandukanye. Ni umwana w'umukobwa bamwita Vanessa Kwizera, afise ingwara ya kanseri yo magufa, akeneye ubufashwa bwa wewe. Bamusavye $25,000 mu marundi ni miliyoni 150. Rero ayo mahera yose arakenewe kugira ngo bamufashe. Aho ushobora kumufasha nimero ya Rimikashi nizi ziri ngaha hasi. Konte ya Bankob nayo nyene iri ngaha hasi. Link ya GoFundMe nayo nyene iri muri bio yanjye. Wewe urakeneye kugira ngo umufashe. Urashobora kuvuga ngo simfise icyo no mufashisha. Oya, partage iyi video igera hashoboka aba diaspora. Abantu bose bazi yuko bashobora kudufasha. Hariho n'aba boss ngaho iwacu bodufasha. Turakeneye kugira ngo mufashe uyu mwana n'umujene n'ugwaruka, arakeneye kubaho ubuzima nk'ubu bw'iwacu tubayeho, arakeneye kumva yuko yofashwa n'abandi kandi mwama mubikora. Nukuri ndizeye neza ko mugiye kubikora. Mumufashe ibishoboka byose, please, I beg you. Murakoze bane baheza gida. 1212 bakunzi ba Gfresh Media TV, reka ndabagira amahoro y'Imana bane namwe na cyane ko mumaze kumva iko ni Mr. Da Silva aho neza na neza ngiye kubazanira inkuru ndetse ibabaje, ndetse iyo nkuru nkaba ndagusaba yuko uza kuyisangiza mugenzi wawe aho uri hose, kubera yuko ni inkuru buri muntu wese iyo ariko arayumviriza canke se iyo ariko yumviriza nk'aya majambo muriko murumva ngaha anye. ukuntu mba numva meze ngumva ni gusa sinambaye mu ncamake impuzu ziranje na kubera uburive n'imisonga afise. Ndabaramukije mwese. Iyi video niyo umuntu wese uzi yuko afise ijwi rishobora kugera kure. Ndinginze mwebwe Burundi on the map, Burundi famous, best of Ozi n'abandi bose bashobora kugeza ubu butabaza ahantu hagiye hatandukanye. Ni umwana w'umukobwa bamwita Vanessa Kwizera, afise ingwara ya kanseri yo magufa, akeneye ubufashwa bwa wewe. Bamusavye $25,000 mu marundi ni miliyoni 150. Rero ayo mahera yose arakenewe kugira ngo bamufashe. Aho ushobora kumufasha nimero ya Rimikashi nizi ziri ngaha hasi. Konte ya Bankob nayo nyene iri ngaha hasi. Link ya GoFundMe nayo nyene iri muri bio yanjye. Wewe urakeneye kugira ngo umufashe. Urashobora kuvuga ngo simfise icyo no mufashisha. Oya, partage iyi video igera hashoboka aba diaspora. Abantu bose bazi yuko bashobora kudufasha. Hariho n'aba boss ngaho iwacu bodufasha. Turakeneye kugira ngo mufashe uyu mwana n'umujene n'ugwaruka, arakeneye kubaho ubuzima nk'ubu bw'iwacu tubayeho, arakeneye kumva yuko yofashwa n'abandi kandi mwama mubikora. Nukuri ndizeye neza ko mugiye kubikora. Mumufashe ibishoboka byose, please, I beg you. Murakoze bane baheza gida.
ndakeka yuko ayo majambo muhejeje kuyumviriza mwumvise n'umubabaro arimwo na cyane cyane yuko n'umukobwa ndetse yarasanzwe ari mu kagakino kakabiri gatanu indwi ni nkuko nanje uno munsi byonshikira canke se bigashikira wewe canke se bigashikira uri yanyu ariko mu gihe wewe washizemo ingufu ndetse ntuvuge ngo canke se nguje muri babandi ngo ntaco mfise nterera ariko ico woterera mu gihe atamafaranga canke se atakindi kintu woshobora gukora woshobora gufata iryo jwi ryawe ndetse ukarisangiza ndacane abantu bose baba bagukurikirana haba ku mbuga zigiye zitandukanye haba hanze y'igihugu haba no ngahanye mu gihugu iwacu n'umwana basanzwe bazi ku izina rya Kwizera Vanessa aho yarasanzwe agwariye mu bitaro vya Semseka ndetse mwese musanzwe mubizi aho yarasanzwe agwaye ingwara ya kansere yo mwigufa canke se yo mu magufa ndacane ko musanzwe muzi yuko iyo ngwara atari ingwara yoroshe canke se ingwara yorohera buri muntu wese kuko benshi basanzwe bavuga ati burya ingwara ya kansere ni ingwara mbi cyane na cyane yuko biriko biravugwa nkuko ndetse imbuga nyinshi canke se bure hamwe hose biriko biragenda bivugwa amafaranga ndetse n'uburyo busabwa kugira ngo uwo mwana avugwe canke se ajanwe mu gihugu c'Ubuhindi kugira ngo ashobore kugirirwa operation canke se bashobore kuba bo muvura ivyo asanzwe agwaye iyo kansere yo mwigufa ni amafaranga angana n'ibihumbi 25 vy'idolari ariko ayo mafaranga mu gihe tuyashize mu marundi akaba angana n'amafaranga ibihumbi angana n'imiliyoni 150 murantunga ayo mafaranga imiliyoni 150 hariho nk'abantu ngaha anye ushobora kuvuga ati yamaraje ayo mafaranga ubu nyene ndashobora kuyatanga kandi atakibazo na kimwe gihari niyo mpamvu ushobora kuvuga ati abantu wari wese ashobora kudufasha dufasha ico ashobora gufasha kugira ngo uyu mwana w'umukobwa ashobore kuvugwa kuna cyane yuko musanzwe muzi neza yuko yasanzwe ari muri entertainment ku buryo hatazoza babandi bavuga ngo jewe ivyo bintu nta nivyo nigeze menya yakoze mu TV menshi amatwa dusumira ngo yakoze muri yagateka ariko ntabwo twashoboye kurondera ubusanzwe atwara yaga ntitwashoboye kumuronka kugira ngo tumubaze neza amakuru y'ukuri kuri ico kibazo cy'uwo mwana Imana ko mwana asanzwe yitwa Kwizera Vanessa ariko uyu mwanya reka nshobore kubashiriramwo amwe mu majwi ariko aragenda asirikira n'ubutabazi bwinshi bugiye butandukanye ndetse nuko ashobora kuvugwa buri hamwe buri kimwe cyose uburyo details zose zishobora kugaragara reka tugaruke na cyane amwe amajambo canke se ariko aravugwa kuri uyu mwana Kwizera Vanessa aho abantu bose ku mbuga zose zigiye zitandukanye buri muntu wese ariko aragenda avuga ati nukuri jewe mwuyu mwanya nimba ataco mfise ariko reka ngerageze ngire ico ndagufasha ariho bamwe bariko bagenda batanga amahera agiye atandukanye na cyane nk'umuririmbyi Dramati yashoboye kugira ico aterereye kugira ngo ayo mafaranga aboneke aho bigaragara ngaho onye mu mafaranga yagiye atanga katara amafaranga make n'abandi baririmbyi benshi bariko baragenda bapostinga aba host canke se aba promoters bo ku mbuga zose zitandukanye bose bariko baragerageza ico gukora kugira ngo dushobore kuronka amafaranga yo kuvuza uwo mwana ariko ndababwira ati kuri G5 naho nyene hariho ico dushobora kuzovuga ariko ntabwo turayaga ndetse n'umurongozi nka Aberndwaye kugira ngo nawe nyene dushobore kumviriza ico ashoboye gukora ni G5 Media TV ndababwira ati kuri micro canke se ayo majwi amashusho muri ko murabona ngaho onye tuyakesha Da Silva reka ndababwira ati amahoro y'Imana abane namwe twongera tuja ku mavi kugira ngo dusengere umuvukanyi ingwara agwaye ashobore gukira koko neza na neza abayizi canke se abamaze kubona abayigwara bavuga yuko atari ingwara yoroshe reka ndababwira ati genda mukore subscribe na canke share kuri G5 Media TV amuri ko arabaha amajwi yanyu yari Silva ciao ukuntu mba numva meze ngumva ni gusa sinambaye mu ncamake impuzu ziranje kubera uburibwe n'imisonga mfise ndabaramukije mwese iyi video niyo umuntu wese uzi yuko afise ijwi rishobora kugera kure
ndinginze mwebwe Burundi on the map, Burundi famous, best of Ozi n'abandi bose bashobora kugeza ubu butabaza ahantu hagiye hatandukanye. Ni umwana w'umukobwa bamwita Vanessa Kwizera, afise ingwara ya kanseri yo magufa, akeneye ubufashwa bwa wewe. Bamusavye $25,000 mu marundi ni miliyoni 150. Rero ayo mahera yose arakenewe kugira ngo bamufashe. Aho ushobora kumufasha, nimero ya Rimikashi nizi ziri ngaha hasi, konte ya Bankob nayo nyene iri ngaha hasi, link ya GoFundMe nayo nyene iri muri bio yanjye. Wewe urakenewe kugira ngo umufashe. Urashobora kuvuga ngo simfise icyo no mufashisha, oya, partage iyi video igera hashoboka aba diaspora, abantu bose bazi yuko bashobora kudufasha. Haribo n'aba boss ngaho iwacu ngo dufashe. Turakeneye kugira ngo mufashe uyu mwana n'umujene n'ugwaruka, arakeneye kubaho ubuzima nk'ubu bw'iwacu tubayeho, arakeneye kumva yuko yofashwa n'abandi, kandi mwama mubikora. Nukuri ndizeye neza ko mugiye kubikora. Mumufashe ibishoboka byose, please, I beg you. Murakoze bane baheza gide. ukuntu mba numva meze, ngumva ni gusa sinambaye mu ncamake, impuzu ziranje na kubera uburive n'imisonga afise. Ndabaramukije mwese. Iyi video ni y'umuntu wese uzi yuko afise ijwi rishobora kugera kure. Ndinginze mwebwe Burundi on the map, Burundi famous, best of Ozi n'abandi bose bashobora kugeza ubu butabaza ahantu hagiye hatandukanye. Ni umwana w'umukobwa bamwita Vanessa Kwizera, afise ingwara ya kanseri yo magufa, akeneye ubufashwa bwa wewe. Bamusavye $25,000 mu marundi ni miliyoni 150. Rero ayo mahera yose arakenewe kugira ngo bamufashe. Aho ushobora kumufasha, nimero ya Rimikashi nizi ziri ngaha hasi, konte ya Bankob nayo nyene iri ngaha hasi, link ya GoFundMe nayo nyene iri muri bio yanjye. Wewe urakenewe kugira ngo umufashe. Urashobora kuvuga ngo simfise icyo no mufashisha, oya, partage iyi video igera hashoboka aba diaspora, abantu bose bazi yuko bashobora kudufasha. Haribo n'aba boss ngaho iwacu ngo dufashe. Turakeneye kugira ngo mufashe uyu mwana n'umujene n'ugwaruka, arakeneye kubaho ubuzima nk'ubu bw'iwacu tubayeho, arakeneye kumva yuko yofashwa n'abandi, kandi mwama mubikora. Nukuri ndizeye neza ko mugiye kubikora. Mumufashe ibishoboka byose, please, I beg you. Murakoze bane baheza gide.